bafata ikibanza cyabo kigira kabiri bari batangaje muri weekend heze bagaruka mu kibanza rero ca kabiri equipe yitwa Real de Madrid ariko barangije umwaka neza bahonaza ndetse banarangiza mu kibanza kigira kabiri ariko ni equipe yitwa Real Madrid itigeze itsinda equipe yitwa nkuru muri La Liga kuko nibatsinze Barcelona nibatsinze Atletico de Madrid yewe nibanatsinze Bilbao yitwa kwirikira bakurikira inyuma bivuze ngo Real Madrid itigeze itsinda equipe nkuru ku isi yose haba muri La Liga muri Champions League baratakaje ngo kuko utsinzwe na Milan ugatsinzwe na Dortmund Dortmund barayitsinze ahubwo ugatsindwa na Liverpool of course Milan na Liverpool zikaba zagutsinze riri kabere nakubonye ko amanota agera kuri 3 nayo ni Real Madrid bo barangije higanwa neza nako igicambere cya season neza ndetse no mu mwaka wa 2024 neza batsinda equipe yitwa Seville kuri Santiago Bernabeu 4-2 n'abasore babo witwa Kylian Mbappe yatsinze igitsina cyiza cyane Federico Valverde ateye shoot ya kaga witwa Rodrigo Goes ndetse n'uwitwa Brahim Diaz ibitsina bigera kuri 4 barangiza umwaka neza wa 2024 ariko barangije ata equipe nkuru batsinze muri rusange bitwereka yuko n'ubundi ko equipe yitwa Real Madrid nubwo barangije saison nako barangije umwaka ndetse n'igice cya mbere cya saison mu kibanza cya kabiri ariko nabo bagifite byinshi byo gukosora nahoze mbona kantu babanze nkundire mbanze nshimira umurongozi w'ibiganiro yamaze kuba atwongera iminota igera kuri 20 avuga ati mwanya watakaye ndashobora kuba iminota 20 nta kibazo kugira ngo kumbura amakuru mushobora kuba muyacamo mu buryo bwimbitse nahoze mbona kantu akoze cyane nahoze mbona ahantu bandika ngo Fede Valverde kuva ashika muri Real Madrid VAR ntiragira uruhare n'umunsi umwe mu kuja gucekinga igitsindo ciwe arbitre arabira akavuga ati igitsindo Fede atsinze kiri valide nta VAR kenewe VAR ntiyigera ije kurondera igitsindo ca Valverde ngo cari mworoje canke nta yari irimo uyu muzore akwije ibitsindo 5 outbox iyi saison nyene phase are irangiye Federico Valverde afise ibitsindo bigera kuri 5 umwe mu mediateur bameze neza kandi Federico no musari ari defensive cyane gusumba ko twari tumenyereye uriko urabona ibitsindo ariko ratsinda byinshi bari imipira y'imiterekano nk'amakufra canke nyene nk'iyi mipira bamugarukanira igaruka inyuma ya box ubona yuko nk'igitsindo yatsinze kuri Seville yari corner y'igitego n'umugabo witwa Rodrigo Goza sunurira Mbappe asubiza Rodrigo araba Fede Valverde gusingena ariko ari déplace ter umupira ukumva ati VAR nta kintu na kimwe gikenewe kuri yo rero je kubwanje novuga ngo equipe Real Madrid nivyo hari haba bavuga ngo ngurumva Real Madrid ngo ntiyagize ngo intango za saison nziza intango za saison zagomba kubiza nyene kuko icambere muratakaje Toni Kroos je n'ubunzokwama ngaruka Burya equipe Real Madrid kwisi niyo equipe ishobora kuvisa kwanza pana kuba ngo ishobora niyo equipe ifise mediateur beza kuko nimba ufise Fede ukagira Jude ukagira Kamavinga ukagira Chouameni ukagira Daniel Ceballos mon cher sinoza kukugereranya n'umuntu afise Zoboslai na McAllister na Gravenberch yava kuri bande tushaka sangwa Curtis Jones sinobagereranya mugabo absence ya Toni Kroos hariho imvune novuga ngo yasize muri equipe Real Madrid biza gutuma Fede atigirira confidence uko bisabwa biza gutuma novuga ngo Jude Bellingham atigirira confidence uko bisabwa cya Chouameni mugabo rero no muzi batanguye kumenya ngo Toni nitukimufise ariko ahabwa akanya umwana yitwa Daniel Ceballos Real Madrid igiriwe amahirwe Ceballos akamara toute une saison atamvunagize uyu mwaka uzohera uburyohe bwose bamubuzemwo babubonye rero biza kuri bero umugabo yitwa Federico Valverde sinzi kuri kurabona amazigi hakina muri 4-2-3-1 abo babiri b'imbere ba defenseur ugasanga ni Fede ugasanga umugabo yitwa Daniel Ceballos abasore bose bari forore muri récupération abasore bari forore mu gukina baro mugabo Daniel Ceballos haba muri récupération wagera mu gukinaho ari technique biteye ubwoba umusore ubona adapfa gutakaza baro bikaza gutuma Federico Valverde bizi ngo nubwo ndi bw'offense ibaro irengana Daniel Ceballos ikinjira bon nivyo bindi ko turengana turi babiri sino Ceballos nta kintu kimwe ngomba kumwagiriza unamuzi Ceballos ariko akina ari offensive gusumba umugabo witwa Federico Valverde ivyo byose bigatuma Federico Valverde yemenya avuga ngo ndavansa aho duhurira ball imbere ya surface de réparation ngomba kuyikoza ico bisabwa rero je ku rukino rwa Seville na Real Madrid nayibonye mu yindi shusho singifise amajambo yo kugereranya Brahim Diaz na Rodrigo Goes Brahim Diaz bande tushara cayibereye Rodrigo Goes yakinijwe ku ruhande rwa Vinicius Junior ku numero 11 ari naho hantu maze ko n'umwana yempoza ukabona ngo ariko akina ibintu vyiwe akina urukino ruteye ubwoba agira contribution mu bitsindo Real Madrid yatsinze
ubona ngo ni equipe na Kylian Mbappe ubwiwe ubwoba busa n'ubwaheze yatanguye kumenya ngo ndi muri equipe imfitiye confiance arigirira icyizere agakinana n'abandi baje gutsinda ibitsinda bigera kuri 4 burya igitsina ca Kylian Mbappe nyene ntiyari assist ya Rodrigo itsindo cande ca Kylian Mbappe yamuhaye assist yari assist ya Rodrigo yatsinze igitsinda atanga assist zibiri ku mugoroba w'ijoro ryakeye ubona ngo ni equipe yagaruye vivacité Eduardo Camavinga ariko akinishwa nimero 3 mugabo ukabona ngo nta perturbation igomba kuba n'ubundi Chouameni sindi bavuga ngo Chouameni yabaye mubi mugabo Chouameni ariko arazira ikintu kivuga ngo ndikongina muri poste itari yiwanje Rodrigo ku munsi w'atanze assist y'igitsindo ca Kylian Mbappe ya ni ca Federico Valverde ica Federico Valverde ya passe na Eduardo Camavinga ko bamaze nk'abatera corner ya bagarukana kwa Eduardo Camavinga sunikira kwa Federico Valverde kuvuga ngo iyo Real Madrid uno munsi ribaza kwiramanta ngo twaratakaje imbere ya Liverpool twaratakaje imbere ya Lille twaratakaje imbere ya Milan AC twaratsinze Atalanta Bergame mugabo twasafarinze on apprend par erreur twigira mu makosa iyo atakosa ribaye ntushobora kumenya aho kosora mugabo uno munsi nagira ndagutangarize ngo jewe ndacaryamye ku ijambo rivuga ngo Mbappe wa meilleur buteur muri La Liga Robert Lewandowski afite ibitsindo 16 Mbappe yakwije ibitsindo 10 iri jambo inyuma ya sezo muze muri ngarukaneko Mbappe wa meilleur buteur vyanga bikunda sukuba ngo shigikiye Real Madrid cyane mugabo Mbappe azoba meilleur buteur uko ari kwanyereka ngo Mbappe wo muri deuxième partie ashaka kugaruka afise version ya Mbappe mushasha wo kwa Paris Saint-Germain twamenye ya doma pareka mfate equipe ya Madrid nkuko bivuze ati equipe ya Madrid tatsinze Bilbao equipe ya Madrid tatsinze Atletico Madrid equipe ya Madrid tatsinze FC Barcelona ubwo twoyitega kwiki tubanza twagaruka kuco yaro bitwereka kugeza muri no mwanya nyuma y'inkino zigira kuri 18 equipe ya Real Madrid imaze kubikina muri La Liga EA Sports uno mwaka ko muravyibuka ko bo banafise ikirarane rukino bari gukina na FC Valence birumvikana ko bazorukina genekezo rya kabiri kwezi kwa mbere mbere uko navuga ngo berekeza hariya muri Arabia Saudite indwi ya 19 kugeza muri mwanya Madrid imaze kubitsinda ibitsindo 41 bien sûr si equipe ifise ubusatirizi bwiza ngo Barcelona en fonction y'ibyo batanze mu bijanye n'ibitsindo mugiye equipe ya Madrid tubona ngo nimwe muri equipe yagize ibibazo byinshi mu byo muri defensive gutakaza Eder Militao Alabaviance kagaruka utakaje Daniel Carvajal n'ibindi mugabo twisanga iri muri equipe zitsinzizwe ibitsindo byinshi muri La Liga buri ufashe ibitsindo 18 babaze gutsindwa ni nka equipe ya gatatu canke ya kane muri La Liga itsindwa ibitsindo bike en fonction y'ibibi mugiye no bwa ngo twanabuze rega buri Madrid kuva sezitangura gushika muri no mwanya na dio defensive yigeze wa consistent twaronse Rudiger na Militao baragiye Militao Chouameni Rudiger Raul Asensio nibigeze wa consistent mugiye dufataga ngo kwa Barcelona nivyo bashobora kuba atari bo bifuza baga create uko kwila mantabwa ati absence ya Araujo kumbure yaradukoze ku mugabo ni equipe yagize consistency muri dio defensive na cyane muri axe central kuri no mugabo witwa Pau Barsi na Inigo Martinez ivyo nimwe mu bintu bitabaye kwa Madrid mugiye deja kandi bo ariyo pressure itari bariko plus abakinyi babo basatirizi batsinda cyane plus defense yorohego mugabo no munsi Barcelona ils ont encaissé beaucoup de buts gusumba equipe ya Real Madrid kuna munsi Barcelona maze gutsindwa ibitsindo 22 mugihe Madrid batsinzwe ibitsindo 18 ibi birerekana ngo doma part equipe ya Madrid yatangwe sezo tubona ngo ni equipe igomba gutanga akazi kubwo kwiyumvira umuzi wa Kylian Mbappe tukara performance twari dufise ya Jude Bellingham na none mugabo kwizina rya Vinicius Junior tukaraba performance ya Brahim Diaz mu backup tukavuga ngo vyanga bikunda tugomba kubona equipe izwi kwizina rya Real Madrid izozijyana mugabo twumve ngo yaba equipe ari nshasha yanatakaje umukinya komeye cyane Randy yavuze neza buri igenda rya Toni Kroos ryarakoze kuri Madrid yari equipe vyanga bikunda twagomba gutangura sezo vyanga bikunda tubona ngo iri kirarondeza mugabo malgré tout rero nca ndaba mbega kugira ngo nitege ikintu gikomeye kuri equipe ya Real Madrid bisaba ko ndabiki biransaba kuraba mbega Madrid akaranga mutima kayo nakaye ni equipe twabonye ibintu byo gukina umupira minsi yose atari iby'iwabo ni equipe twabonye ivyo bintu byo guhama itsinda ihoza ko ukumva ngo imaze yiniseri ya match 30 idatsinzwe ivyo si byabo sivye ko ngo mwakweze kubwanje no vuga ngo kuva nda umupira w'amaguru kinya mupira statistically hari haheze nk'imyaka 10 nabona Madrid nabonye mwakweze kwe ni equipe yahejeje saison
muri La Ligue itsinzwe match imwe batsinzwe na Atletico Madrid, ni equipe y'ejo saison idatsinzwe match nimwe muri Champions League, ni equipe y'ejo saison itsinzwe match imwe muri Copa del Rey basezererwa na Atletico Madrid. Vuze ngo yari equipe nziza, mugaye ibi bintu ni surprise by'amabi si ibintu byabo minsi yose. Ico nca ndaba eske Madrid yoba yaratakaje caractère décisif tubazi ko y'inkino zitwa ko zikinwa nka finale. Cha dufata urukino rwa Bilbao barukinye ryari, bien sûr urukino rwa Bilbao rwa rukino ru décisif mugabo atari urukino bari gutegura nkuko bateguye nka match ya Atalanta Karunda ndaza kuba ndabitandukanye. Dufata urukino bakina Barcelona rwa rukino ru décisif ko ko classico ya Mari classico kandi Barcelona gutsinda bifite bivuze Real Madrid ko baheruka no kugutsinda kera. Mugabo namusugiye kuraba context gwajemo na mpamvu nimwe ari gutuma Real Madrid en fonction bakinyi fise iraba Barcelona idaherutse kubatsinda, iraba Barcelona isa na equipe yirondeza n'ivyiri kiratanga umenga no gutomboza ntacari gutuma bategura match nka finale. Mugiye novuga ngo match ya Atletico Madrid yari match de ma part, ubona ko ni equipe yabananije yonyene mwakweze, yari equipe bariko baragenda novuga ngo bavuga ngo reka dutsinde Atletico Madrid duherutse gutsinda mwakweze yitwa ko ari equipe imwe yatunanije canke yatwononeye kwitwa aba invincible natwe. Naba match bakimbere Atletico Madrid Wanda Metropolitano Atletico bategura ibintu bitameze neza, baza bambaye ama mask, match irahagarara baja mu bwugamo baragaruka bari batsinze igitsindo kibiza kuyagwa muri gitsindo baronka match ni doma par mvuga ni match ni Madrid baronse kwa Atletico Madrid ni presque une victoire bivaye na context urukino barukinyemwo ivyabereye ku kibuga n'ibindi bigiye bitandukanye. Rero ncangaruka nkaca nda mbega Madrid igihe yari kuri pressure ivuga ngo bagomba basezererwe muri Champions League. Yego urukino bakinya na equipe yitwa Atalanta Bergamo. Singomba kubona Madrid mvuga ni Madrid yakwerananiwe gutsinda imigwi ikomeye muri La Liga mu gice ca mbere ca saison. Cemona ko ari Madrid mbi itazoresa mu gice ca kabiri. Ahubwo caractère décisif mbega Madrid bagira caractère décisif en fonction adversaire canke bagira caractère décisif bivanye na contexte barimo. Mvuze contexte rwa ngo Madrid yisanze urukino bagomba gukina nka finale barukina Las Palmas. Muri uwo mwanya Las Palmas ibingana na Barcelona imbere yabo. Madrid bisanze urukino rwa Barcelona ari go bagomba gukina nka finale byanga bikunda. Muri uwo mwanya Barcelona ni equipe nkuru. Doma parrero Atalanta Bergamo niyo match jewe nemeza kugeza muri umwanya ko Madrid bakinye babona ngo aha rero dusa n'abantu bisanze aho ivyacu byose biheze tugomba kuko Atalanta Bergamo bakinye nayo nyuma yo gutakaza kwa Liverpool. Yego tugomba gutanga byose nyuma yo gutakaza kwa Liverpool, tugatakaza match Atalanta Bergamo bagomba kuyitsinda nta kunganya nta gutsindwa na Atalanta Bergamo no musi bari muri context imwe na Paris Saint-Germain na Manchester City. Nico gituma twabonye match bashobora gukinisha Vinicius yavuye mu mvuna atarakomera, bashobora gukinisha Rodrigo yavuye mu mvuna atarakomera, bashobora gusafaringa mu minota 10-15 ya nyuma y'urukino ukabona ati Ademora rukumana equipe agomba irangiza. Rero Real Madrid ntaco yatakaje kubanje kubitatsinze imigwi ikomeye, ahubwo ico Madrid ari kuba yaratakaje nuko yari gutsindwa za nkino zitwa ko bakinye nka finale. Ubwo nabwo ni gwa rukino rumwe gusa ndemeza ko equipe ya Real Madrid mu gice ca mbere ca saison barasamaye kubera yuko hari hinchuro nyinshi equipe ya Barcelona dufate nko kuva ku ndwi ya 10 kuduga, hari inchuro nyinshi Madrid basamaye bazi ko Barcelona yagize gute yatsita. Sinzi ko muri ko murabona navuga ngo le football moderne technique iza yisanga inyuma ya physique. Sinzi ko muri ko murabibona kuko Real Madrid bafise umusaza yitwa Antonio Pintus préparateur physique wabo arakugorora vyanga bikunda. Mbappe yaje ahungabana pe, Mbappe yaje afise physique ya indi karemana nyene handi ubona umukinyi kuvuga ati uyu muntu aruzuye mugabo kwinjira indani mu muntu ugasanga Vinicius Junior amusumba physique. Simvuze Federico Valverde, simvuze Rodrigo Goes, mugabo no munsi Kylian Mbappe zigatera umupira ukabona ngo uyu mupira urafise aho uvuye. Ibintu biri muri Real Madrid hari ikintu cyitwa self confidence iri mu bakinyi barazi ngo twambaye equipe iri kwinyenyeri 15. Ako kantu Randro vuze kaca kaza kuri caractère ya effectif ya Madrid nubwo izoba rino cyangwa na wa mukinyi tubona ko yiburiye icizere rimwe n'amatakoreje cyane nka Daniel Ceballos iyo aje mu gihe gikonta hariho caractère zanani itandukanye. Dufata nka Manchester United domuzi sivyo, dufata umukinyi dufate nka Marcus Rashford canke dufate Harry Maguire defensivement canke dufate na Anthony canke dufate uwo Anthony bano bakinyi bataka cizere cyane sivyo. Mugabo dufate ronka Mason Mount tumuzana na Marcus Rashford gwa rukino Manchester United keneye gukina nka finale abafise caractère yayo
eske aratahura mayo yambaye kariya Manchester United kumbura tuza kuba tuyicako aratahura mayo yambaye kariya Manchester United iki ni kimwe mu bintu peut-être rimwe mu equipe ya Madrid irusha abandi aho ushobora kubona ngo umumenyereza kuri Atalanta Bergamo yisanze nyuma y'imvune atayindi shota ari gutanguza Daniel Ceballos akaza tukavuga ngo uyu kote Real Madrid ni homme du match. Iki kintu nariko ndagaruka rero kivuga ngo self confidence abakinyi ba Real Madrid bigirira irava ku kintu ca mbere kivuga ngo nambaye mayo yambaye Cristiano Ronaldo yatwaye ibikombe n'ibikombe equipe ibitse ibikombe 15 nicara ahantu nirimbure muri 15 vya Champions League mfise uruhara muri bingahe ivyo bikagutera courage yo kumenya ngo nimba Ronaldo yarabasigiye ibikombe nanje nubwo ntogira performance nk'iza Ronaldo mugananje baze bavuge ngo Rodrigo yaraciye bazavuga ngo Vinicius yaraciye no muzi ugenda urabe twari tugize igihe tuvuga ngo Brahim Diaz ari capable yo kurivaliza na Rodrigo kandi no muzi ari capable yo kurivaliza na Rodrigo mugabo Rodrigo no muzi ntigifokaliza kuri performance ya Brahim ahubwo Rodrigo akinaraba performance za Vini akanaraba mbega ivyo je ntanga muri Real Madrid biri capable yo guheka equipe ya Madrid mu bihe bigoye Madrid ginkeneye yabuze Vini canke yabuze Jude canke yabuze Mbappe akamenya ngo capable yo kuyiheka akamenya ngo nimba ariko arubakwa trio ya Jude Bellingham ya Vinicius Junior na Kylian Mbappe nanje ngomba kwiyemplika mu ngaho nyene mapare kwa Madrid hari ishavu canke ishari mugabo ri positive kandi bizanira voilà buriya Rodrigo kuriya kuntu bage baramukumira rimwe na rimwe bakavuga trio ya Mbappe Jude na Vini na Jude ntivyamukoze ko ngo bitume yumva yoja mu itangazamakuru cyane ahubwo vyamukoze ko bituma kuko aba Rodrigo garutse ko twari dufise kuva match 3 z'inyuma Rodrigo afise ibitsindo 3 na passe zive zibiri fata amafinale Madrid kinye igitsindo ca Real Madrid batsinze imbere ya Atalanta Bergamo kuri finale ya Super Cup yari okazi ibaye créé na Rodrigo goze ishaka ry'umwana dasanzwe fata finale bakinye Coupe Intercontinental umwana yatsinze igitsindo kuri exceptionnel biragoye kuzobona umwana yavuye muri academy cyangwa yavuye mu gihugu ca Brazil ngo yiburire icizere surtout Rodrigo yavuye muri equipe novuga ngo ariyo ikone y'umupira w'amaguru mu gihugu ca Brazil nimba equipe yararamuye Pele bien sûr itegereje kwitwa equipe nkuru nimba equipe yararamuye Neymar Junior nawe wa Rodrigo iramuye inyuma ya Neymar Junior menya ngo mvuye muri Santos ngiye Buraya gutanga vyose vyanje bituma bari kurabona Rodrigo muri Real Madrid uno musa akora akazi ariko araba ko Vinicius ariko arakora non pas kuraba ko Brahim Diaz akora kugira bari valide ngundira ndagirize kwa kantu gato bwana Mike na kantu gakonta cyane equipe ya Real Madrid avec la classe y'umugabo yitwa Carlo Ancelotti nk'umumenyereza azi equipe arimwo ariko kandi ibi habayemwe muri Real Madrid bigoye ko no bibona mu wundi mumenyereza no guheba Pepe canke Jurgen Klopp canke ndi no mumenyereza igihe cyose havuzwe ko ashobora kwirukanwa kubera yuko tactique ziyo yicanganya niki ahagarara ku bintu vyiwe agerageza ibintu vyiwe aja mu itangazamakuru umumenyereza ari matire umumenyereza yabonye byuze mu mupira w'amaguru umumenyereza uramo tuvuga ngo Aurelien Gianni Chouameni yaguzwe miliyoni 100 tugomba kumugwa koko defensive matunamushimira duha byinshi ko mu nkino yakinyi baro vyerekana ko tutasinzwe mugero umwana yitwara uraseze ati ari reconnaissance ko twamoye umwanya kaza muri equipe nkuru kandi hari abandi hierarchique mabari imbere yiwe yagumye ku bintu vyiwe umumenyereza amaze kumenya ngo izi nkino zitwa ko zikonta barabira mu Madrid uno munsi kugeza nko kundwi ya 10 ya 12 muri Liga twabona ko Carlo ageze ko yo kwirukana no muri Ligue des Champions kundwi ya 4 ya 5 mugabo na munsi nyuma y'indwi zitandatu twese turabona ngo iyi equipe ubunyene yotakaza Carlo Ancelotti iyo kibaho gute ni Carlo Ancelotti amaze kugira iyo touch yamaze kumenya iyo pressure yamaze kumenya equipe abayemo yamaze kumenya mariske yose akenewe fata Carlo equipe imaze no kugira isura yiwe ya Carlo Ancelotti kumva ngo peu importe la situation doit gagner yagarukanye umugabo yitwa Ferramendi ariko Fran Garcia yaramaze igihe arushe aravuga ni umugabo azwi izina rya Daniel Ceballos hari ritme ategerezwa kugira ko guma mu kibuga Eduardo Camavinga keneye ritme mbere uko tuja mu karuhuko akina nk'umuratiro tunareke no kuvuga ngo aho yagaruye mu kibuga ni iki Mike avuza akantu keza equipe isigaye isa na Angelo tubwiwe Vinicius dufise so Zidane Vinicius dufise so wundi muntu wari wese Vinicius 100% yakozwe n'umugabo witwa Carlo Ancelotti erega Carlo ni muzumura bikurinda ndatusha Carlo Ancelotti aho bigeze go mu mutsinda ibitsindo 10 muri match yifitiye confiance Ancelotti ntagitangaza pression tubona ko ndamenyereza notama bakuru na Pep Guardiola Ancelotti ntagitangaza Pep Guardiola sona regereza zamugiwe akicara hasa kagama erega Pep Guardiola Jurgen Klopp byano ariko n'umuso bigezaho iriya
iriya pressure tagira umugabo to Carlo Ancelotti amaze no kwiramo mu bakinyi biwe ba Real Madrid urabona equipe nubwo yotsindwa nta pressure baja ko ngo bavuge ngo twatsinze ubona equipe kuko twabonye amenyereza la plupart ashobora gutsindwa ibitsinda biri gusa muri match aho nyene umenyereza gacha futi vya tanguje Pepe Guardiola umusinzi yasinda biracapa muri match n'abakinyi babavuye muri match ni iki kintu mu buzima unagendere mu buzima busanzwe hariho ka igushikira mu buzima ukacuvuga ati nimba iyi ndayirokotsemo canke nimba inkomerekeje nta yindi kandi mwisigaye izi zo zose nzotega umutwe none nimaje batera gomba bitsinda bitatu na Liverpool muri 2005 ugira mbwiye ko Carlo Ancelotti azaza kutetemeka imbere ya Atletico Bilbao nuko bimeze rero ariko aribera muri izo context zigwe mugabo amaze kutwereka ngo ari capable yo kuba muri situation yose Madrid yisanzemo yavunikisha abakinyi yazana abashasha bakamenyana nabatevye akazana umustare tukaguma tumutera amajambo n'ibindi avuga ati ndavize Kylian Mbappe kandi byashoboye ndabizi kandi ugasanga n'abakinyi bagenzi we yabibateyemo umugabo witwa Modric yaje mu itangazamakuru akavuga ati turazi ibyo Mbappe ashoboye umugabo witwa Fede yaje mu itangazamakuru akavuga ati turazi ibyo Mbappe ashoboye Brahim Diaz akavuga ati Mbappe n'umugenzi duhuriza kuri bw'igifaransa ariko kandi n'ibyo ashoboye n'ubundi turabizi Mbappe match zine 0 ku bitsindiro bine past save zigera kuri zibiri replique mu bitsindiro bigera ku bitandatu bivuze ngo ndogo nawe ariko aragaruka muri umusore kuva tanga gukina sobetse nta muza ava mu kibuga adatsinze nuko bimeze no kuri Real de Madrid bakaba barangije mu kibanza kigira kabiri abakinyi bati turangije umwaka neza tusarikane n'insinzi ati tunizera yuko tugifise byinshi gukora mu gice cya kabiri cya saison bari banatewe iteka nimugoroba nabonye aba legende na